jewe aho ndi umutekano urahari nashoboye kwiyungunganya ubu ndafise ama entreprise abiri ari akora jewe nyene ivyo navyo nari gushikako iyo nguma mu buhungiro cyo gituma mvuga ni amahoro arahari ni muze igihugu ni nyabagendwa. Uwo muhejeje kubona ni umwe mu gwaruka rw'abarundi ruheruka guhunguka aho atera akamo urundi gwaruka rukiri mu buhungiro ko bogaruka mu gihugu c'amavukiro. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya kabiri Munyonyo uyu mwaka mu kigo c'ihoteli Club du Lac Tanganyika ahariko habera inama idasanzwe yari yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bufadikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu rijeje gutahukana impunzi HCR. Iyo nama idasanzwe ikaba yatunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene abarundi bahunze bohunguka ku bwishi eka ndetse n'abamaze guhunguka baronke ico bafasha gusubizwa mu zabo vyiteka. Ni naco catumye icegera c'utwara ishiramwe mpuzamakungu HCR kw'isi yishikira hano mu gihugu cacu c'u Burundi aho ari kumwe n'umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano n'ababura amatari batwara intara za Kirundo, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi, Rutana na Makamba n'abandi bose begwa n'ikibazo c'impunzi bari baramutse barabira hamwe ibijanye n'ingene impunzi zotahukanwa mu gihugu cabo cabibarutse. Muri iyo nama rero bamwe n'abandi bakaba barafashe amajambo aho bagenda bamenyesha ko kuba hari impunzi zikiri hanze y'igihugu ko ari kimenyetso kitabesha ko hakiriho ibikorwa vyo gukora. Yaba icegera co yaraserukiye ishiramwe mpuzamakungu riraba ivy'impunzi kw'isi HCR canke n'umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bakaba barahanahanye ivyiyumviro ku bijanye n'ingene impunzi zikiri hanze z'abarundi zotahukanwa mu gihugu cabo cabibarutse. Eka n'ababura amatari barongoye izo ntara twabwiye aho hejuru bakaba barahawe akanya ko gushikiriza ukuntu abarundi bahungutse babayeho muri bino bihe. Ibi n'ibindi vyafunitswe muri iyo nama nivyo tugiye kurabira hamwe muri iki kiganiro mwateguriwe n'igisata co kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyabo atangura atubwira intumbero y'iyo nama idasanzwe. Nkuko mwabikurikiranye mbere mwabikurikiranye kuba bigitangura ubwa mbere ho twagomba tubamenyeshe ko igihugu cacu c'u Burundi cari caronse umushitsi adasanzwe icegera c'urongoye ishiramwe mpuzamakungu HCR kw'isi. Uwo mushitsi amaze iminsi 3 hano mu gihugu. Uyu munsi ku munsi wa gatatu rero hari hatunganijwe igikorwa c'inama idasanzwe ijejwe ivyo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo. Iyo nama yari itegekanijwe ngaha muri iki kigo ca hoteli Club du Lac Tanganyika, ikaba yari yatunganijwe n'uwo mushitsi adasanzwe hamwe na nyakubahwa umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Rero muti iyo nama yari igamije iki? Iyo nama nkuko nabivuze yari ijejwe kuraba ukuntu abarundi bahunze bohunguka ku bwinshi n'abahungutse nabo bakaronka ico bita gusubizwa mu zabo vyiteka. Aho rero ku kijanye no gutahukana impunzi dufise uburorero bwinshi bw'ibitagenda neza mu vyo gutahuka kw'impunzi. No bakarorero nk'uyu mwaka twihaye igitigira imfatiro c'abarundi 70,000 bazohunguka bavuye mu bihugu bahungiyemo. Ariko uyu munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa 11 ntiturashikana n'20,000. Murumva yuko habaye ukudebukirwa kw'abahunguka. Mu gihugu kibanyi ca Tanzania ari naho dufise abarundi benshi, abarundi baba 130 bakiri mu buhungiro. Turafitaniye amasezerano nyabutatu avuga ko tuzoza twakira abarundi 700 ku ngunga, haca haba ingunga 2 mu ndwi, no kuvuga abarundi 1,400 mu ndwi imwe.
ariko uyu munsi nagomba ndababwire yuko kubera uko kudebukirwa twakira abarundi bari munsi ya 50 mbere ndetse hari naho bishika tukakira abarundi bari mu 10, 15, 17. Murumva ko ivyo bintu birateye amakenga gose. Ni naho rero twataka turabwira hasereti mwebwe mujejwe kudufasha gutahukana impunzi, gira ico mukoze turabe ko abarundi bohunguka. None rero ni intambwe twateye yo gutuma ko icegera c'urongoye hasere kw'isi kugira ngo aze atunganye inama idasanzwe yo kugira turabe yuko abarundi bohunguka ku rugero rukwiye. None rero iyi nama yabaye twiteze ko mu minsi iza hazoba ico guhunguka ku rugero rukwiriye, hamwe mbere n'abahungutse bace basubizwa mu zabo vyiza by'abantu. Ico nico duhejeje gukora kandi ku bwacu turakengurutse cyane. Ati uyu munsi muri iyi nama twashaka dutere intambwe yo kuraba ingene abahungutse bofatwa neza kurusha mu ntumbero yo guhimiriza abakiri mu buhungiro ngo batahe kubera igihugu cacu c'u Burundi ari nyabagendwa. Twebwe tumaze kubona hari ibitigira bike by'abarundi bahunguka, twaregereye abo dusanzwe dukorana mbere ndetse n'impunzi turazisanga iyo ziri mu makambi, turaja kuzibaza igituma batariko barahunguka. Ubwa mbere igihugu gifise amahoro ntaco tuma badahunguka, igihugu kiri ku murindi w'iterambere utomoye ntaco tuma badahunguka. Mugabo tukaza tubona ivyo biyumvira bitandukanye n'ivyo. Rero mu vyo batubwiye no mu vyo tubumva amatwa dusumira bavuga bati n'abahungutse ntibafashwe neza. Uyu munsi rero twashaka dutera intambwe turi kumwe n'uwo n'icecegera c'urongoye hasere kw'isi, dutera intambwe yo kuraba ingene abahungutse tubafata neza kurusha kugira bice bituma n'abahunze nabo bumva yuko boheza bagaca bahunguka hama ibintu bikagenda neza. Mwamenya yuko muri ico gikorwa cyo gutahukana impunzi leta y'u Burundi ntitamba yirorera. Hari amashirahamwe asanzwe afasha muri ico gikorwa. Nduwimana Emeransienne akaba ari mu bitavye iyo nama idasanzwe, akaba asanzwe arongoye ishirahamwe Icirore c'amahoro lisanzwe rifasha mu bijanye no gutatura amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa. Aratubwira ingene iryo shirahamwe ryabo lisanzwe rikora. Mu bisanzwe dufatiye ku nama iri kwirabangaha mwumvise ko ahanini cyane bishimikiye ku bijanye n'abahungutse n'impunzi mu Burundi. Twebwe rero ishirahamwe ryacu Icirore c'amahoro turi mu bafasha impunzi z'abakongomani n'abarundi bahunguka bava mu bihugu byo hanze bahungiyemwo, hanyuma tukabafasha ubufasha ku bijanye n'amategeko, ico bita assistance légale, assistance juridique et judiciaire. Rero ishirahamwe ryacu turafitaniye ubucuti na HCR kuko HCR twebwe turi abapartenere bayo. Muti mbega none iryo shirahamwe rifasha iki ababa bahungutse? Bo rero dusanze ari urubanza ivyo tumufashisha ati nibiki kubahungutse baramufasha. Ubwa mbere bamufasha gutegura ibirego, bwa kabiri bacamushingishiriza urubanza, ishirahamwe riramushingishiriza urubanza. Uwo mu avoka Icirore c'amahoro nico kimuha agashiruka bute, amahera yo kwandikisha amasentare, kunguruza, kugombora impapuro, kuriha amagarama yari ibishitse baciwe, ni Icirore c'amahoro ishirahamwe ryacu duheza tukabiriha. Kiretse atsinzwe ico gihe twebwe urumva ico gihe si twebwe tubikora, aca agerageza kurondera iyo azokura iyo ndishi. Ico nashaka kubabwira nuko ibindi dufashisha impunzi z'abakongomani bariya bari mu Burundi tubafashisha, abari mu mapeji ishirahamwe turabagaburira ico bita pasho, mu kuvuga kubera baba bavuye hafi y'amakambi yabo ishirahamwe rirabagaburira. Ubu rero tukaba Icirore c'amahoro duteye intambwe, ico gikorwa tugikoze kuva mu kwa kane k'umwaka wa 2021 gushika uno munsi turiko turabandanya na HCR ariyo idufashe mu mugongo niyiduha uburyo. Kumva turi mu gisata ca protection
aratera n'akamo abakiri mu buhungiro ngo bareme kuko iryo shirahamwe ririteguriye kubafasha mu gihe bohunguka bagataha mu gihugu c'amavukiro. Ego cane. Mwumvise yuko bagishika nyene muri transit bamwe bose barivuga ico bakora, abapartenere ba HCR bose niho tuba turi. Rero bakorera ku mugambi w'impunzi, arabarabi vy'abana nababwiye vy'amagara y'abantu kubunguruza, twese niho tuba turi. Umwe wese rero aca ababwira bagishika bataranaja no kurinda gufungura ngo basabagire uva uvuze ubufasha ugiye kubafasha. Ico kintu turakivuga cyane ati turazi uwahunze ko yahungutse ivyo wasanga byarahungabanye. Rero tuca tubibabwira mbere y'igi, kandi ni muri uwo mwanya nyene bamwe benshi abafise ibibazo hariho abaza baravyumvise ko ivyo bibazo bihari iwabyo bavuye canke baba baranabisize. Hariho twumba muri transit amabiro ndatwise twumba ariko ni biro nuzenye yose ibifise akabiro baca bakurungikira bamwe bose n'ibibazo byabo bagaca rero babaha amatelefone ati nimwashika mubonye bimeze uko nyene mu byiyumvira muraca mu dutelefone. Turamaze gufasha benshi kandi turabandanya, imanza ziri mu maparke, mu masentare, residence, grande instance, gushika ubu hariho n'imanza zikomakomeye. Abavoka bacu n'ukuri n'abavoka b'umutima kandi bakorana umutima rugabo w'ubutwari, nta rubanza batinya. Nk'ubu muri iki gihe nk'akarorero n'uyu munsi turi ngaha, abashingwamanza bacu uyu munsi bari mu ntara ya Muyinga muri komine Giteranyi, bariko barahimiriza abahungutse bababwira ivyo bijanye n'amategeko. Abatagize ubugeni babandanye bagira ubugeni ko harabagiriye y'ubugeni hariya. Abana bavukiye hariya batanditswe bashike babandikisha. Ivyo byose rumva nivyo baherako, hanyuma bagaca bababwira rero mu nyuma je kuba izo nyigisho zose zijanye n'amategeko agenga igihugu cacu kugira bagire baronke impapuro ndangamuntu zo mu Burundi. Bose ubu bariko baravyumviriza. Hirya twari Gisuru, umunsi wa mbere twari Gisuru, turiko hose turahimiriza ku buryo tuvuye ngaha ejo tuba turi mu Kirundo muri komine Bwambarangwe. Ibi ndababwira urumva ko ari ukuri. Kuwa gatanu naho tuba turi bazoba bari mu komine Gitobe yo muri Kirundo guhimiriza kugira ngo babimenye ku bwinshi, n'ubutaba yavyumvise uwaje mu nama amubwira hama kugira tumenye ko ari impunzi koko. Hariho urupapuro tubaka rwitwa ni nimero bahawe na HCR bahungutse, bacita ID, niyo nimero yabo. Baraza bazanye rero urwo rukaratasi tukarogistra tubone koko turiko turafasha abahungutse canke impunzi. Umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyabo aramenyesha kandi ko abo bahungutse bahimiriza kwitabira ibikorwa vy'iterambere mu kuja mu makoperative, kanatsinda ngo nta numwe bifuza ko yosigara inyuma mu iterambere. Mu bisanzwe abarundi bahungutse ubwa mbere ho bashikira mu bandi barundi basanzwe baraha mu gihugu. Rero iterambere barimwo nabo bahita baginjiramo nkuko musanzwe mubizi. Uyu munsi turi mu iterambere ryo gukomeza amashirahamwe muri kwita amakoperative, turi mu iterambere ryo gukomeza uburimyi n'ubworozi, turi mu iterambere ryo gukomeza ibijanye n'indero. Abo bahungutse rero nabo babihitiramwo. Turabahimiriza cyane gose guhita baja mw'ijya migambi y'ugwaruka kugira bakorane na ryama banki y'ugwaruka baronke ingurane biteza imbere. Turabahimiriza cyane gose gukorana na n'ijya banki y'abakenyezi kugira baronke ingurane bashobore kwiteza imbere. Turabahimiriza cyane gose guhita binjira mw'ajya amashiramwe ku mitumba kugira ngo bakorane n'abasangwa, noneho babone aho abasangwa bageze nabo bogereho, gutyo iterambere ribi ryatwese. Kuko nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yama yabivuze, ntawe dushaka gusiga inyuma mu iterambere. Dushaka twese ko tugira ku murindi umwe, gutyo iterambere risaga Burundi, iterambere risaga abarundi bose muri rusange. Twagomba rero dufate kano kanya abantu bose twita ko dukorana muri iki gikorwa cyo gutahukana impunzi, tubasaba kudushigikira, tubasaba gushigikira uyu mugambi wo gutahukana impunzi
cane cane bashigikira umugambi wo gushikana mu zabo abatashe mu bijanye no gutunganya ibikorwa vy'iterambere hariya ku mitumba, nyambara amavuriro, amashuri, imigambi yo kwiyungunganya kugira ngo batsinde ubukene. Ivyo nyene ivyo bikorwa bikomakomeye bazokora ku mitumba nivyo bizotuma n'impunzi iri Mahama, iri Mutenderi, iri hehe bavuga bati turatahutse kuko nabandi bafashwe neza. Ivyo rero nivyo tugiye kujamwo dukurikirane, kandi uyu mushitsi yatwemereye mwavyumvise ko azotuba hafi kugira ivyo byose bigende neza. Murakoze. Nzeyimana Esperance ni umwe mu rwaruka ruheruka guhunguka, akaba yari mu bitavye iyo nama, akongera akaba ari umuhuza bikorwa mw'ishirahamwe rihurikiyemwo urwaruka rwahungutse. Ngo ubuzima bwo mu buhungiro ntibworoshe na gato. Ati ni naco catumye mpunguka kugira nitabire ibikorwa vy'iterambere. Je nahungutse mu 2020 mvuye mu gihugu c'Ubuganda. Igituma nahungutse nuko ubuzima bwo mu mpunzi butoroshe, n'ubuzima bugoye cane. Cafata intumbero yo kugaruka mu gihugu kugira nshobore gukora imigambi yo kwiteza imbere. Turafise ama cooperative aronka Ejo Heza iringa aye na dukomeza ibikorwa, nabo nyene bakora utuntu two kujisha, bagakoresha ingabire bafise, amatana basanzwe bafise mu kwisuganya no mu kwiteza imbere. Hariho na projet zo korora, turorora inka, turafise ingurube. Jewe nkobaye mu buhungiro novuga nta avenir iri mu buhungiro, nta kazoza kari mu buhungiro. Ingo twubaka igihugu cacu, dukore tuje hamwe. Hariho association de jeunes apatriés, turaja hamwe tukagwiza ibikorwa, tukagira ama cooperative, tugafatana mu nda. Yaratumenyesheje na zimwe mu mvo zituma bamwe bari mu makambi y'impunzi baratahuka ku bwishi. Ego ibihuha bigumaho, hama ahantu umaze nk'imyaka 5 utagiye wumva umenga urafise ubwoba, isoni, uvuga ati abo twahorana bazobibona gute, ninahunga bazofata gute, bazovuga ati uwo oye numwe muri bandi bari barahunze. Akatangura kumva ubwoba, agacatinya kugaruka. Kine naje mvuga ati none ninagenda hariya nzotangurira hehe ko nasize ngurunshije utwanje twose, nzotangurira he? Bigace bituma adashaka guhunguka, adashatse guhunguka agaca debwira n'abandi, ugacusanga bigenze uko. Ingorane dabo uri mu mpunzi, urwaruka rwinshi ruhana n'ingorane yo kutiga, ntibiga ngo baheze kubera ahantu baba bari sahantu haba horoshe. Kenshi ari gusanga nk'uno mwaka ngo ntaba abigisha babonetse bo kwigisha abantu, uyindi mwaka hagomba haba ibintu vyihindagurika, ugasanga ntibari ko bariga. Bashitsi naho nyine biragora kubera hariya ayo usanga ari ibihugu bidavugira ururimi rumwe n'igihugu c'u Burundi, ugasanga bashitsi no basubiye inyuma mu mashuri. Hara rero abaca bahitamwo kubiheba, ko yavuga ati jewe mfise imyaka myinshi, gusubira mu mashuri matoya ndabihevye. Benshi rero bagaca bibahebuko, abandi ko bamenyereye ico Congereza, ugasanga mu ishuri ntiwe ariko barabitora. Ingorane ni nyinshi cyane kugwaruka rugarukino, tudashizemwo ivyo kubura akazi, gushika ukabura akazi, ukabura ico ukora, ugasanga bari mu ngeso mbi zitari nziza. Ego jewe nitwa Niyonkinzo Violeta, aba navuye mu ntara ya Muyinga, itera Nyiruzo. Tukaba twahungutse itariki 1 y'ukwezi kwa 10 tuva i Mahama, niho twagera mu Burundi. Tumaze kugera mu Burundi byaraducanze, turabisha dufatana ico tureka, dufatana turabadamu 35 biga umugambi wo kujisha ibiseke, inkoko, ibirago n'ibindi byinshi. Turorora, turafise ihene, dukoresheje ubukorikori nyene bwo kujisha ibi biseke n'ibirago. Twarabashije kuronka ihene 35, turaziha abanwanyi. Hariho n'abandi twashaka guha, ariko baratubwiye ati jewe kubera umwana wanje yiga Bujumbura canke agakorera no mu Kayanza, yarabuze amahera minivari, yadufatiye amafaranga twari kumuhangwa gure ya hene, agaca yarihira umwana agakomeza akiga. Turajisha n'ubugapo, ariko tukongera tukarima, turarima kijambere, ibintu bijanye no kurima ibigori, biharage, byose turarima. Na cyane cyane twebwe tumaze kugera mu gihugu tugasanga ibyo batubwira sibyo,
twarakoresheje uburyo bwo bwose bwo kubwira abagenzi bacu yuko n'ubu niyo bogutora wajyamye nko mwibarabara bashobora kukwandaza bakagushitsa mu rugo ukaryama ukajya ugasinzira. Twebwe tubabwira ko cyangorane dufise nabo bariko baratwisunga kenshi na kenshi benshi bariko baraza. Abo nabo twinjije ku wa gatandatu w'iyondwi babashije gushika itariki 5 z'ukwezi k'umunani, nabo bariko baratwisunga bariko mwibi biseke nyene. Mbere abo babiri binjiye nibo bantu bariko barajisha ibibirago. Muri ico gikorwa cyo gutahukana impunzi hari gihe bishika akabamwe n'intambamyi. Buramatari w'intara ya Kirundo akaba ari mu bitavye ibikorwa vy'iyo nama idasanzwe, aradushikiriza ingorane bagira iyo hari abahungutse batatahukanywe n'ishiramwe mpuzamakungu rirabe vy'impunzi HCR. Hari rero n'abandi bahunguka bataronka chance yuko baja mw'urwo rutonde rwo guhunguka bafashijwe na HCR, mugabo bakaba bafise intuntu n'agahinda ko gushika mu gihugu cabo. Abo rero abenshi bahitamwo kuza n'amaguru bavuye mw'izo nkambi, abo nabo bita relapatrie spontane. Abo rero turabakira, hari igihe baca kujya mupaka, iyo baciye kujya mupaka baza nk'abirukanywe n'icyo gihugu cy'u Rwanda canke Bugande, ariko hari igihe kandi baca mu binywabi kubera intara ya Kirundo mu mbibe duhana n'u Rwanda dufise urubibe rw'ivu, aho usanga umuntu aja bukatangorane tukagera n'urubibe rw'amazi mu biyaga no mu nzuzi. Abo rero iyo umuntu ahaciye hose, iyo atari inkozi y'ikibi umwakiriye ataha mu gihugu ciwe, uramwakira ukabwira ati kaze mu Burundi. Abo rero abenshi kubera iminsi baba bamaze mu rugendo, kubera kandi n'ibyo bihugu baba ariko baracamwo babakontorora cyane, hariho n'igihe usanga mu nzira baciyemwo zimeze nabi abantu bakabambura, baza ata kintu na kimwe bafise, baza ari abantu bashonje, hanyuma bakaza kandi bafise ingorane yo kuzoshika mu ntara bavukamwo. Abo rero barafise ingorane kuko bagenda uko baje atana kimwe bafise, bashika ku mihani wabo atakizobafasha, ugasanga rero ni ngorane. Akamonotera abene gihugu, ubwa mbere abene wacu bahungiye mu bindi bihugu, igihugu cy'u Burundi turongowe na nyecubahiro umukuru w'igihugu yarabateye akamo ati nimuhunguke mutahuke mu gihugu c'amavukiro. Rero bagenda batera akamo bahunguke, ibihuha biriyo babirengere, mbere wanashaka telefone turakunda kuzitanga, izo telefone bazikoreshe kuri WhatsApp, badutelefone batwibarize, maze mbere mboneyeho n'akaryo ko gutanga uburorero. Jewe mu ntara ya Kirundo ndaheruka gusubiza urupangu rw'umuntu ari Rwanda Imahama, yari umuganga yitwa Amani, yari umuganga ku bitaro vyo mu Kirundo. Umugore wiwe yaraje jo bundi araheze nk'indwi 3, turamusubiza urupangu rwiwe kandi yarashimye cyane, kana atari bwahunguke yatubwiye ati jewe nje gutegura guhunguka, mugabo simvise aho muhungukira, ni munsubize rujya rupangu. Urupangu rero intwaro niyo yari yararucungereye kujya nyene icubahiro umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yavuze ati aba bantu bariko barahunga ivyabo murabibungabunga. Ngo rupangu rero ruri mu quartier Nyange Rushaza mu Kirundo, twararumusubije. Hari rero n'abandi turiko turasubiza ibintu byacungerewe. Umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyabo aratera kamo abarundi bakiri mu buhungiro ngo batahe bifadikanye n'abandi mu bikorwa vy'iterambere. Ko duhejeje iyi nama idasanzwe yuko abarundi bohunguka n'ukuntu bosubira mu zabo byiza by'abantu, twagomba dutera kamo abarundi bari mu buhungiro aho bari hose kugira ngo batahuke bifadikanye n'abarundi bene wabo mu iterambere ry'igihugu. Ubuhungiro ni bubi, ubuhungiro burajyana kandi nta ciza gihari ku isi nko kuba iwanyu. Rero turabasavye twubatera kamo bahunguke bataye kwifadikanya n'abandi barundi, hanyuma twese tudugire rimwe mu iterambere, gutyo uburundi bwitwe igihugu kitagira impunzi ku isi. Ega yemwe murazi Uburundi
Chibare chacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara wabubonye rimwe agenda atamacumu